yavuye mu ndege arakoroka. Mu ndege Yavuye mu hejuru arakoroka. yari mu ndege akorokera hasi bajya akorokera ku migozi, akantu kari kuregera iyo migozi kitwa mosquito kagwa hasi akiva mu ndege, ariko Imana yatabara cyakoze yavunitse ukuguru gatoya araja mu isima. Ico rero ndacibutse nabo bazungu bariko barabigisha baraje kundaba n'umwana barambwira bati byari byaheze nk'ibyumva. Kunzi bari TV turabaramukije cyane, twishimiye kubana namwe kuri uno munsi. Kuri uno munsi tugomba twumviriza ikiganiro ca mwene data. Reka tumusaba twibwire, mwotwibwira akazina kanyu. Murakoze cyane umpa ijambo. Je nitwa Madame Ndayishimiye Esperance, hanyuma nkaba nkunda Kristo cyane kuko niwe yancunguje amaraso we ku musaraba, apfa urupfu rubi cyane kugira ngo no munsi mbe nirata amaraso yiwe. Nibaza ko bikwiye. Murakoze cyane Esperance, turabahaye ikaze cyane muri TV yacu. Bakunzi bacu rero ntimwibagirwe gira j'aime na partage na commentaire kugira ngo ibiganiro bishishikare kugera kure, kandi muri no misirenganye muri ko mubikora neza cyane. Turabashimiye, Imana ibaha umugisha ko mudukurikirana mukatwumviriza. Reka n'uyu mwene data tugeze ko intahe yiwe hanyuma isubire dufashe. Ego reka dusabe mwene data re kugira ngo dusengere Imana kugira ngo dutangure intahe yacu. Turabahaye ikaze Esperance. Murakoze cyane, kadusenge. Uhoraho Mana uhambaye, uhoraho nyine ingabo, uhoraho nyine ububasha, uhoraho watugiriye neza, wazinze ijoro uzingura umurango, turi bazima ubwo hariho benshi no munsi arabahisi, ariko twebwe washimye ko uno munsi umunsi wari uzi twe tutari tuzi ko duhurira kuri kino kiganiro. None kibiyengeye kizima uze kubana natwe, mwe mu w'Imana uganze imitima yacu, ibibere ari byo bivugwa ngaha Mana. Nsanganguye imbaraga zose z'umwiza, ikintu cyose kitakuvuye ko ndikivugirwa hano, havugwe ibintu bizogirira akamaro abandi bikabashitsa ku rundi rwego. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane Esperance, muri TV turabishimiye cyane kandi musa neza cyane. Murakoze cyane. Ego hama twagomba mutubwire intahe yanyu ko mwadutemberereye by'Imana yabakoreye, kumbure na twebwe twoshikirwa. Turabahaye ikaze Esperance. Murakoze kandi murakoze cyane. Jewe ntangura ku ntahe yanje, gutangura ingene nabayeho, ingene natanguye kuba mu isi. Mama na papa baramaze nk'imyaka bataronka umwana, baragize mariage, kandi barabakristo basenga muri Anglikani. Yego. Hanyuma aho ngiriye kuvuka ku mezi 7 mama agira ibibazo, aragwara. Agwaye byumvikana ko ashobora gupfa, nanje ngapfa, ariko ya Mana yari izi imigambi yashize ko, kuko mu Banyefeso 2:10 haravuga ngo Imana yaduhaye misiyo ku isi tutanarana isoro mu nza kwa data. Rero Imana yampaye kubaho ntabibereye. Ubwo rupfu rwagiturumbuka rwageze kuri mama, haba uw'Imana ikoresheje mu foromo, abadokiteri bananiwe, hanyuma araronka imiti aramuha, cyamvuka ku mezi 7. Ayo mezi 7 ntivyari byoshe hari kera, ariko mama yamvyariye mu bitaro. Niyo yari faveur kuko mama na papa bari abantu bize n'abatari bize amashuri menshi. Navukiye mu bitaro, hanyuma baca barambundikira nk'uko babundikira abandi bana, ariko umengo ko papa yasenga cyane, baramubwiye ngo hajya ngo watubwiye ngo wavyaye bona wavyaye ku mezi 7. Ku mezi 7 hajya we wavyaye bihore. Unavuga avuga ati Imana yampaye umwana ntizomusubize inyuma, kandi wari umwana w'imfura, kandi ubonetse ukenewe inyuma y'imyaka 2. Yego. Amatarasama. Hama kukwizera kwa papa arababwira ati je navyaye umwana arahari. Bica bigenda uko yavyiyumviriye, ntivyanatevye, baciye basanga afise byose, ibiro, inzara, ibintu byose by'umwana. Hama marava mu bitaro yakize. Kubw'ivyo ndashima Imana cyane, kuko Satani yagira nkubiranye ntarashika no mu isi. Hanyuma ikindi nuko mama
yari gupfa ngasigara ndi imfuvyi, ariko ivyo satani vyose ivyo yarondera ntavyo yaronse, kubw'urukundo rw'Imana rwari kuri jewe ntaranarumenya. Mama inyuma yanje yavyaye abana 8, ni kuvuga ko nabereye umugisha, nuguruye inda ya mama yari yatevye kuvyara, inyuma yaho yaciye yavyara abana 8. Nico ndagishima Imana kuko nabereye umugisha mama aronka abana kandi aronka abahungu n'abakobwa. Nico ndagishima Imana kuko niyo ndiko ndasenga Imana yabibinyibutsa ko je ndi umunyamugisha. Imana ishimwe cyane. Yamimbwira ko ndi umunyamugisha kandi ngeza kubera umugisha amahanga. Ego. Ivyo rero aho ningene ukuvuka kwanje kwagenze. Pastor Esperance, nukuri twumvise turumva ko Imana yakwigiriye neza, by'ukuri kubaho kwawe kwabaye umugambi w'Imana. Kwabaye umugambi w'Imana kandi abavyeyi bawe turumva ko bizera Kristo. Ico gihe namwe mwari mukijijwe, mwakuze mukijijwe, mwabandanije mukijijwe, mbega inyuma yaho umaze gukura bakakubwira ivyo we wiyumvise gute? Warabandanije gukomeza agakiza kugeza uyu munsi umaze kubona no kumva ivyo Imana yagukoreye no kubabayeho? Murakoze cyane. Mama yarasenga na papa, twakuriye mu masengesho, basenga muri Anglikani, kandi mama yari umwarimu kazi, papa nawe yatwara yari mu directeur w'amashuri. Badukurishije mu rukundo rw'Imana. Ndashimira n'abavyeyi bacu kuko bagumye basenga, badukundisha Imana. Ndibuka ariko atwigisha kuri Pasika ingene Yesu yapfuye, narumva ndi umwana muto mbabaye cyane, nkumva ndiko ndarira, ntumva igituma Yesu yadukunze gutyo agapfa gutyo. Rero urumva ko twakuriye mu rukundo rw'Imana. Hanyuma hageze igihe ku myaka 10 haratanguye kuba ibibazo, papa aragira ikibazo gituma ava mu rugo usigarana mama gusa. Ndanashima mama cyane kuko kurera abana 9 uri wenyene ivyari vyoroshe. Ariko ubuntu bw'Imana wamugisha nari natanguranye nkivuka, wagumye utubako, mama ntiyabuze ivyo tugaburira kandi yabaye umugore w'umupfasoni cyane. Ndamushima naho azonyumva azomenye ko yatubereye akarorero. Yababereye umugisha cyane. Yatubereye umugisha cyane. Yaberetse n'indero nziza. Yego yatwetse indero. Kandi burya rero ndababwire bya bintu Imana yavuga, bimwe twama twumva abantu bavuga ngo bari muri Kristo Yesu bibura mu nkome zinshi. Usanga ari byo. Ugerageje ukuntu ugiye uratubwira, ico gihe kirashobora kuba ari kera, ariko no musi mbona ugisa agasura keza, usanga ariko wakuriye ma fonctionnaire Esperance. Wewe wakuriye mu nda z'abantu baba fonctionnaire, nico gituma tubona usa neza. Amen. Ubwo n'ubuntu bw'Imana bugeretse ko kuko Imana ari nkwiye gusa neza, ariko Imana ko yabishatse ni habwa icubahiro. Ibandanye ingirira neza kuko mama acariho kandi aracakomeye. Bose baracyariho. Oya papa harageze igihe harapfa. Ariko ndacababwira ko je maze kumenya ubwenge, nasavye Imana ko ntoba imfuvyi. None Imana yabimpaye kuko papa yapfuye muri 2009. Muri 2009 nari narafise abana, mfise umugabo, umva ko ntabaye imfuvyi. Imana yari yamaze kuguha yundi mu papa nyene nawe uravyumva. Nico mu byo nshimira Imana, numva umengo sinari gusiporta ubupfuvyi. None Esperance, numva Imana ntishobora kuduha ikintu ndashobora gusiporta. None Esperance, ko umva papa wawe yagiye, ikintu gituma uvuga ko utabaye imfuvyi cari iki? Kubera Imana yari yamaze kuguha fiancé, umugabo nyene kumbura kwitaho, wabona ati vy'ukuri Imana imutwaye mu gihe hari uyundi muntu yinjize mu buzima bwanje. Nivyo wumva muri wewe? Nivyo numva kuko nanka kuba imfuvyi ndi umwana mutoya. Numva umengo kuvuga ngiye kwishuri ngo ndi imfuvyi, numva umengo ni ikintu kiremereye. Imana imbabarire, niko nari imeze. Kandi no gusenga namabwira ngo Mana, papa na mama ntuzobakura. Rero yanyatsi yatanguye nkivuka, yaciye intwara papa ntitwabana. Ariko ntiyapfuye kuko isengesho ryanje naravuze ngo sinzoba imfuvyi nkiri. Yego. Shamwiza aho gupfa yamujana. Yaragenda gutembera. Naho nabayeho sinari imfuvyi kuko papa yariho nubwo tutari kumwe. Hanyuma Imana yabigira neza, twavanye muri 75 dusubira gutorana muri 87, naje nahejeje n'amashuri ntanguye gukora, ariko papa yarabayeho asubira aje mu muryango, turagenda turasohoka ari wadubwira amajambo ari wadusohoka. Ibyo nishimwe ku Mana. Imana ishimwe cyane. Tugerageje kuraba rero no kubitubona usa neza. Bigaragara ibyo uvuga ubuntu bw'Imana bwakubaye ko by'ukuri. Ko ndumuvuze ibintu byo mu 75
by'ukuri ndumva ko utari ubu vuba ariko ntubisa wapi ntubisa cyane rero ku vy'agakiza no ku vy'Imana yagiye irakora inyuma yaho uretse agakiza abavyeyi bagutoje uretse kajya mwakiriye kubera abavyeyi banyu inyuma ya papa wawe wanyu yabizerera ico gihe kuko wavuze ko ico gihe wavuka yakomeje kwizera abantu bagize inyuma ya papa wanyu yabizerera ico gihe namwe baramaze kugenda mwebwe mwakomeje kwizera gute Kristo mwakomeje kubana gute mbega kugeza uno munsi vyagenze gute ndibuka yuko tumaze kugira ibibazo muri 2025 mama akadusigarana yabwiye umwana wa musaza we yabingozi aramubwira ati mfasha umwana aze kuba hariya kugira ngo yigeyo azotore konkuru nca ngenda kuba ingozi ngiye kuba ingozi rero sinasubiye gusenga cyane kuko nari mvuye muri ca gicaniro hamwe nagenda mu katolika nkumva birandyoheye kuko nize mu mashuri y'abatolika cyasanga kwa gusenga nzi gusa ko Imana inkunda ariko sinasubiye gusenga cyane nagenda mu katolika nkumva umengo niho ndyohewe nkumva anglikane no bihebe ico gihe ego hama ndatora konkunda agenda muri ise mwijenda ntamba mu katolika kwiye ntangura kuja mu mihari ntangura kuja mu mihari hanyuma ivyo birahera ndaheza amashuri ndaja muri kaminuza ubuzima bw'ubwana bwahereye ngaho muri kaminuza ico ni gice caho natanguye hama mije kaminuza Imana yangiriye neza yaramfinishije naciye ndonka yarakudekesheje Imana naciye ndonka umushinga nta Imana yarose nkiri muto cyane aka kantu nakubwenge kwe Imana yarakudekesheje ariko kandi yego mama yamavuga ko yasengeye isinye kugira ngo aronke umushinga nta nanje nari narasenze ndavuga nti Imana jewe umuntu nifuza nshaka yuko azoba ameze gute ndabwira Imana ibyo nifuza kuri we byose ndavuga ndaheza ariko nibanga oya tari ibanga tubwire nuko oya ntijya ibanga je nashaka umugabo cyane cyane w'umusoda washaka umusirikare kandi heje universite y'u Burundi même umofisier ego hanyuma icyo nasavye kiratangaje gose umunsi umwe nagiye kureba musaza wanje yaba muri mesi ngiye kureba musaza wanje we yantumye ko we mu Faransa musaza wanje hanyuma antuma ku muntu yarungikiye ikintu ngwame uwo muntu ngiye kumuraba ncambona wa wundi az'umugabo wanje cyanumva kudofudire mutima wanje ukimubona gusa uwo muntu mutaravugana waciye wumva ati uyu muntu azoba umugabo wanje ariko ntitwe tuzinanye wamuheje rero uwo mukobwa tujanye mperekeje muri abo basodanye ko bari bariganye mu Tovu acambwa ati ujya arishima gose none mwiyumviye n'amanyama ujya arishima donc nsigufa kuvugisha wari we wese Esperance gato yinda kubaza umva ukimubona umvise azoba umugabo wawe kandi ntibyagukunde ko bikugumamwo wararavye n'umugenzi urabimubwiye ujya mu je nisabiye umusirikare kandi wo mu office je ntancika ego nukuri hanyuma uwo musi nyene ubona ngiye kurabasanga si hari mugabo acarampamagara ndamuramutse none usanga ivyo nifuza byose ndabibonye mugabo acambwa ngo kanda guherekeza cyamerekeza bica biherera ngaho mugange ndambwiye Imana ntikajyaga Mana wamaze kuwuma niko nyene tije hajya Mana ati nukuri nawe birabe sindekura kandi sije ndamurondera azondondera uri hagararako mugabo wumva mu mutima bibiragira numva ko bitameze neza nyene yuko birabiragira nazomvugisha kandi bambwiye ko yishima bakubwiye ko yishima none iki gihe wiravye ho ntiwabona nawe ko uri umuntu wo kwifisha nyene nawe atakibazo nubwo yoba yishimanye bete ico gihe narabona nyene ko abahungu benshi bandondera mugabo nkumva umengo sindagera nkumva uwo nshaka nama ndiko ndasenga Imana nkarira n'Imana nkavuga ngo Mana ko mbona benshi ariko barandondera ari uwo wampaye rero numva nshaka nujya nyene ni wa mu office wanje je nasengeye umusirikare abo batunze bandi ibyo sindaba ubona ibyo nagusabye hama rero mbandanije umunsi umwe ndakugira stage kuba duhejeje amashuri twagira ama stage canke ndakugira stage ahantu rero yari afise telefone yo muhira
ariko uwo munsi twari twimutse tuba ahandi hantu nta telefone nta kintu na kimwe cari gutuma yontora mwabi Bujumbura twari Bujumbura naba kumukuze wanje Mm. nta kintu na kimwe cari gutuma yontora atari Imana yashatse kuduhuza naho ndashima Imana ko Imana yamunzaniye mu buryo butangaje nanguye stage umunsi wa kabiri numva umuntu telefone nitavye ndavuga nti wewe wantoye gute watoye aho ngira stage gute acambwira ati na telefone hamwe mwagiriye stage muri CPF ndabaza izina ryawe na telefone muri aho mwiga ndabaza izina ryawe ndabaza naho gira stage barambwira ko ari muri CPF nico gituma na telefone muri CPF nabajije telefone none nakuvugishije nanje nabwiye Imana nti niya ndondera ubu ndakuvye ikintu cyose nta namwe uzosubira guhurira byaraheze sinzosubira hariya ariko niba ari uwo mpaye azonyironderera hamaze kundondera byari bigoye ko uwo munsi wiyumvise gute byari bigoye ko nsubira numvise ko Imana yanyishuye nyine wumva mu mutima avuga ati yo ati noneho biraciyemwo hama ntibyatevye turagira mariage nziza abavyeyi baraza kandi nashaka kuvuga kandi ikindi naco twari mu byaha kuko nagiye mfisinda nico ndabwira ndatangariza abantu cyane abana b'abakobwa bizigame ico gihe wamengo ni ibintu biharawe wamengo ni bisanzwe ariko urumva ko nakoze icyaha nagiye mfise icyaha ariko Imana ntiyiciraho yaranditse ndagenda ariko iyo ndiko ndavyiyumvira ubu numva nosemera nkabwira abana b'abakobwa ngo bazigame ubukobwa bwabo gushika bazokwije mu rugo kuko twebwe yari monekurani wamengo udafise inda wamengo ni ubuhizi ndibuka yuko n'umupadiri ariko aranyiregesha ambwiye ngo vuga icaha wakoze jewe ni caha ikiye ati vuga icaha wakoze nije nta cambona nakoze none ndabona ko ufise taragira mariage ndanga kumedita cyane ico gihe twabikora twana ko ari bisanzwe yuko ufise umugabo yakwemeye kugira inda ari bisanzwe Imana ingirira neza turagira mariage ntiyampevye kuko Imana yari yamumpaye yashaka ari kumpeba nanaruguyemo ariko ntiyamaramaje abavyeyi banje byagenze neza twagize mariage ariko tugira mariage ndi ko papa aje kuri mariage na mama kweri yari ikuze nagize mariage le 15 juin ndara 19 août nagendegeza kunyegeza usigaje ukwezi kumwe hanyuma Imana igira neza ntiyanyishe kuri ico caha abandi kuri mariage bambara gahotaro wewe umunsi karagucitse oya narayambaye nari inkomeye nkibuye sinamenya ko mfise n'inda ahubwo inda z'inkumi waragerageje ego ubwo rero ni ubuzima mugabo aho nasavye Imana ko nibwo mpaye mugabo sinzopfa kare nkiri muto kandi mbyaye ntihagire umuntu wazozanira ishurwe atari umugabo wanje Imana yabikoze gushika n'umunsi umugabo turacyari kumwe mbyaye ishurwe yaba yarinzaniye nta wundi muntu yaje mu kibanza niwe yaza akanzanira ishurwe nkuko twabyaye ico ndagishimira Imana cyane kuko nabonye abantu benshi bagenda kuvyara abagabo baba barapfuye ariko ndashima Imana ko yamugumijeho nkavyara ntaco natanze n'ubuntu bw'Imana kubona naravyara umugabo wanje akazana ishurwe nkumva ko ntari umupfakazi byari gushika nkavyara ndi umupfakazi cyane ico ndacibutse ndaba mwijuru nkavuga ngo mama warakoze ico sinzi nayo kugishobora hari none guca nsara nkaja kwa rujani ariko Imana yabonye ko Imana ntiduhinde ndashaka kwihangana na kare yuko ari papa wawe wundi Imana yari gusigiye wa mbere yari yagiye oya washaka papa yagiye n'abana bakuze yagiye wa nyuma afite imyaka 10 ko jewe ku myaka 35 nameje kubyara 35 rero yagiye umwana wanje muto afite imyaka 10 yaramutse nico ndashimira Imana hanyuma Imana yangiriye neza ndashaka kubona umushinga ntahe wanje ibyo nayisavye yarabikoze abana baramuzi baranzi navuga ngo bazomenye ne mama avuga bazomenye ne papa avuga ntibazobaze ngo mbega mama yarameze gute papa yarameze gute ibyo ndashima Imana cyane mu bintu nshimira Imana cyane nuko Imana yaduhaye kuramba tutabibereye ntitwabimerita ni grâce kuko imyaka twaciyemo yari imyaka y'intambara yari imyaka ikomeye cyane ariko gushika no munsi turi bazima twashima Imana okay Imana ishimwe cyane ndumva yarabikoze kandi yakoze bikomeye ko yakurindiye no mutware muri make yagukora ico wayisabye yakoze ico wayisabye ndumva nabigeme bariko barakumviriza barafise amahirwe nkayo wagize kuvuga ati je nshaka umusirikare canke se nshaka umupolisi canke ukavuga ko nshaka umutaxivero ico usabye ni Imana iguha ukavuga ati je nkeneye umutaxivero kandi uwo mutaxivero azoza ntwara n'ikinga
Oya urumva ico usavye Imana n'ikigo. cyane ico dusaba Imana uzohora utinya ico usavye Imana Imana irakibika ntiyigera igita rero ndashima Imana ko muri urwo rugendo twabanye kuva le 15 juin 1991 gushika no munsi hagati harabaye ivyari kumutwara ariko ntiyagiye acari muzima ni vyinshi byari kumutwara ariko nkabona Imana irantabaye iramunzaniye amahoro ikubaza amahoro nico ni ikintu nshima cyane Imana hari byagiye vyigaragaza ubona yuko vyategezaye gutuma apfa byatuma yarakunda kugwaragurika kumbure kabona nyene bimeze ko ndi kubona oya ntige ntaranagwara gushika no munsi gusa nabwiye ko ari umusirikare yagiye ku mu ntambara aratabaruka amahoro abandi benshi bapfuye cyo ndashimira Imana cyane kuko hari mu ntambara zikomeye ikindi yashatse kugira ama accident nabwiye ko icantangaje gose nkundira Imana iyo Imana isavye ikunda yavuye mu ndege arakoroka mu ndege yavuye mu hejuru arakoroka yari mu ndege akorokera hasi bajya akorokera ku migozi akantu kari kuregera iyo migozi kitwa mosquito kagwa hasi akiva mu ndege ariko Imana yatabara cyo yakoze yavunitse ukuguru gatoya araja mu isima ico rero ndacibutse nabo bazungu bari ko barabigisha baraje kundaba n'umwana barambwira bati byari byaheze nk'ibyumva ndavuga nti Imana yo mwijuru yangiriye neza yavuye mu ndege hejuru iri mu kirere maze akorokera hasi ariko avayo avunitse ukuguru gusa aja mu isima uno munsi aracari muzima Imana ni nkuru yarumvise gusenga kwawe nabikunze cyane kuko hari ibintu byinshi nkabona ko Imana yamugarukanye bitari byoroshe rero ndashima Imana ko sindi umupfakazi kandi turacari kumwe kandi Imana izotwongera n'indi minsi ego Madame Esperance turiko turagushimira cyane ukuntu uriko uratubwira ibiganiro uriko uratubwira ivyo Imana yakoze turiko turagira ku musozo kugira ngo tuze gusozera ikiganiro cacu ariko wotubwire ukuntu wewe aho bigeze ubu ico ushimira Imana cyane ibindi vyiyongereye kuri ivyo kugira ngo bikunde mu nyuma cyo dusozera ikiganiro cacu utubwire intahe iri nyuma y'ivyo bindi byose tubwiye kugeza uyu munsi ico ushimira Imana kugeza uyu munsi cyangwa se ico Imana yakoze byose bidufashe turaguhaye kandi ikindi nshimira Imana nuko Imana nubwo naca mu biki nakunda Imana kandi nayisenga sinasenga cyane ariko nasenga rero maze kubona umwana w'umuhungu wanje agiye munsi y'imodoka akava mu rupanga ari munsi y'imodoka agashika kuri portail ntapfe byampaye rero kurondera Imana cyane byampaye kubona nti rega Imana bwandi ni serira nkunda uyu mwana avuye yari gupfana ariko ngiye guhamba none yanyongeye iyindi misi y'umwana wanje umuhungu wanje cyangwa umuhungu umwe yafite imyaka 10 agenda kugira imodoka acayigwa munsi iragenda yaca kuri portail ashaka kubibarabara umwana Imana iramukingira ijambo ry'Imana yavuga muri Psalm 91 ngo Imana yatuzigama iratundikira yamukuye umwana rero ivyo byace bituma ndondera Imana cyane bica bituma nkunda Imana kuko kera nsubira inyuma gatoya narigeze kuba mfise umuwonkere adufasha igihe bakaba yarafise ibibazo uwo muwonkere narumva ko umenga apfuye n'Imana no yiheba ariko Imana imbwira ngo nabigize guca ndamutwara ico gihe natse kuba umusazi nari muri universite yamutwara ariko nshima Imana yuko Imana yaciye izira haba ubu naho wo magango noza umuntu naho magango umuntu yapfuye ntabwo bangifise kuko yatwaye umuntu nakunda cyane menya ko Imana iri souverain kandi Imana yihaririza rero muri ivyo byose ikintu nshima cyane mu kuvuga nuko Imana yampaye agakiza keza agakiza kantahuza yuko kera narakunda imishatsi nakunda amaherene narakunda amabage narakunda amagurumete nari umugore ashaza cyane kandi nkumva umengo ivyo ntivyombuza kubona ijuru ivyo ni ibintu bisanzwe ariko Imana mwe mu w'Imana yaragiranyegera ikanyeka akantu kose katari keza ikanyeka imishatsi katari myiza kuri jewe ndakwigishije kugira ngo bihebe mwe mu w'Imana mvuga kuri jewe kuko abafite imishatsi mwe mu w'Imana yaje gute kugira ngo umenye yuko ari wakwigishije kubikura ko Esperance mwe mu w'Imana ubwa yarangendereye inyereka umuntu afite umushatsi naturel yambwiye ati ibintu nkunda hari mu nzozi ati ibintu nkunda imishatsi nkunda impimbara niki ico gihe nari mfise ibisuko ndatangara bitangwa kunigisha mu Imana ibisuko ntibikunda n'inyuzi ntizikunda nazo hanyuma ikindi gihe inyigisha ko ibi bintu twambara by'amashenete by'amagomete ari inzoka kuko ntituzi bikorerwa ntituzi n'amajambo baba bivugiyeko
ivyo vyose Imana inyereka yuko atagaciro bifise ku mukozi w'Imana. Sindiko Nukuri. ndavuga abandi, je mvuga nk'umukozi w'Imana, Imana yagira anyigisha abavyumva kumva atari ivyo bantunge kuko Imana umunsi wabo bazobitahura nkuko naje bitahura. Ikindi Imana nkundiye yampaye ko kuja mu mazi menshi, kubatizwa mu mazi menshi. Naravyanka gose. Nubimbwiye navuga ko uri kurambisha wowe ntushaka kuvuga ngo mu mazi menshi. Narabatijwe mu mazi asanzwe, papa na mama barambatishije nditwa izina, none ivy'amazi menshi navyo nibiki. Nukuri. Imana irangenderera irambwira ko ntegeza kuja mu mazi menshi, nivyo ndabishimira Imana. Ikindi nshimira Imana nuko yagenderanye igituma ndabivuyemo. Nta muntu yaje kumwanga ukura kuko abantu benshi barambwira ndabikure narabankira, kandi nabona ko atakuntu ho kubikura, kandi umutima wanje ubikunda kuko navuga nti kujya dusharize amashurwe mu ngoro y'Imana. Nanje umubiri wanje n'ingoro y'Imana. Reka ndagusharize ndawandike ndawusige rujareve, ariko niho Imana babona ko bisa neza. ariko Ari no Imana mususa neza. irangenderera irabikura vyose, ingira uwundi muntu nishima. Inkura no mu nzoga mu buryo butangaje, ubu nta nzoga nywa, kandi Agacupa waragakunda. sinayikunda cyane mbwa nakunda umuvinyu kandi nawe uronka. Ariko Imana irambwira ati heba, ndaheba. Nkayibona hajya aho ngenda hose nkayibona, mugabo Imana irambwira ati ivyo si ibyawe. Yagiye rero ibintu byose bitari ivyanje igenda yabinkuramo. Hanyuma hari ijambo rivuga ngo muri Zaburi 23 ngo inyobozo yawe n'ubuhizi bwawe nivyo bimpumuriza. Jewe nakunda kugira commerce, nkumva ko commerce indyohera. Ariko nagira commerce ngahomba byose, ngasanga nagenda mu madeni y'abantu bariko baranyiruka inyuma. Aho nabona ngo ndaguranya amahera nzoca ntera imbere, nkubaka yuko ngiye gutera imbere, ariko byose bigahera byaheze. Ngasanga nagiye mu madeni y'abantu. Kumva Imana ariko yandondera, kuko iyo ngenda muri ivyo simba ndiko ndondera Imana. Ikanjisha mu bibazo by'amadeni, ivyo byose bikaza, ariko nkabona ikiganza cy'Imana. Imana ikihagurukira ikavuga ngo nije nabigucishijemo. Nukuri. Nije nabigucishijemo. Ibyo kuracamwe byose nije nabigucishijemo. Kandi nzotuma umunsi nashatse, isaha nashatse uzobivamo. Muri ivyo rero nta kintu nakimwe cantera ubwoba, kuko namaze kumenya ko Imana iri kwirangeza kwigomba. Ijambo ryo muri Jeremiya 18 yabwiye Yeremiya avuye afunzwe iramujana ku mubumbi. Yamuga ngo Yeremiya hajyone ati mbona umubumbi ariko akora iki? Ati ariko arabumba. Uwo mubumbi agafata akabumba agaca yifyonyora. Wumva aheje kubumba neza caka ibumbano agashitsa hagisubiramo. Ati nanje nkunda mugenzi uko nshaka. Ndamukoresha uko ngomba, ndamucisha aho ngomba. Rero igihe abantu batabimenya, ugasanga umuntu ariko aca mu bintu, ugasanga kenshi tutaguca imanza. Naho numenye ko ari Imana yabigucishijemo. Rero mu buzima bwa horationnel naciye muri vy'amadeni, ugasanga ayo mafaranga na service nayatanze, ivyo vyarambereye imbogamizi, kandi nuntu birahera neza. Nzogaha gushinga intahe byaraheze ku Imana, yarambwiye ko ivyo ndiko ndacamwe byose vy'amadeni n'ibindi Imana igiye kungirira neza. Nukuri. Imana igiye kubinkuramo definitivement, kugira ngo rero Imana ntuje ntavuga ngo uriya muntu ari kwa nyidoga ndamuheraniye, uriya muntu ibiki, Imana yamaze kungira. Nico gituma nambwiye ngo genda ushinga intahe ntarahirwa amateka yawe. Utaja muri CD ya kabiri. Ego. Rero mu majambo make ico naje gushimira Imana nuko Imana yagumye impande yanje mu bibazo nagiyemwo, mu bintu byose naciyemwo, gushika no munsi ndacakunda Imana cyane, kandi Imana niyo ya mbere mu bugingo bwanje. Haraho nagenda ku pastori bansiga amavuta yo pastori, nkabona bimeze neza nkaca ndabivamo. Kubera iki? Kuko Imana yambwira ati hajya ahantu ziheza. Rero ubu ndongorwa na mpwemu yera, kuko ijambo ryo mu Baroma 8:15 ngo abana b'Imana arongwa na mpwemu yera. Rero je naho ngenda gusengera ni Imana Egereza ka micro. Imbwiye ngo hagarika ndahagarika. Rero mu majambo make intaye yanje yariyo, ngiye nabanye n'Imana mu bikomeye mu byoroshe, gushika no munsi ndakunda Imana cyane, kandi ugiye kwikora mu buryo budasanzwe, kuko yanyeretse urukundo ntari ndabibereye, nari uwo gupfa. Hama cyane mashaka guhereza ko icyatumeza gushinga intahe itariki 29 zo 12 jewe sinahora nkunda kugwara malaria, ariko uwo munsi ndagwara malaria sinayimenya ko ntakunda kugwara malaria. Hama uwo munsi rero ngiye muri douche nikwita hasi, byari birangiye ubuzima bwanjye. Ariko mwijoro Imana yari yambwiye Zaburi ya 20 ko Imana inyongeye ubuzima. Taka none Imana inyongeye ubuzima bigenze gute? Rero niho navyuka ngiye muri douche ndiko nditegwa ngo ngenje muri mariage, nabona ko nkomeye mpeje no gutangwa kwambara.
ingene naguye hasi ntavyo nzi nukuri ninge naguye hasi ntavyo nzi muri dushe bazi ko abantu benshi bagwaye bagapfa ariko ngiye kwa muganga mwijoro basanga mfise temperature 40 basanga diabete iri kuri 11 basanga intuze bilan renal ahandi habagira 87 c'est ça 67 bacambwa atiga wari wapfuye ndavuga nti oya nakize aho rero nari nkomeye nari namaze gukira banambira ngo mbe hospital ndavuga nti Imana yankijije reka ngende mu yandi afata ibinini ni kuri ivyo nshaka gushimira Imana ko nari kwangiye ntavuze intahe Imana yacimbira ngo genda uvuge intahe uvyibikamo kubera iki mvuze muri bike cyane muri byinshi Imana yagira nkorera none abumvise intahe yanje Imana izobagiriye neza igira aho bakuye naho bashitsa murakoze cyane turabashimiye cyane Esperance Imana yo mwijoro bahumugisha turabona ivy'Imana yakoze by'ukuri sagasesheshwa rumuri Imana yabanye nawe tubona umenga uracara umujene ukiri muto kandi imyaka batubwiye twumvise umenga ni myinshi bigaragara ko Imana yabanye nawe bigaragara muri le 15 décembre 2024 j'en 60 uzofise 60 ugisimba nkungu Imana yo mwijoro nihabwe icubahiro Imana yo mwijoro rihabwe icubahiro kuba muri Imana by'ukuri bifise umumaro kuba mu Mana twumvise ko umuntu asaba ico agomba Kristo akakimuha aho wewe wisabiye musirikare Imana ikaguha umusirikare nyene no kuri ako kantu nanje kanyuze Imana rero umwizigirwa wacu hama turabashimiye cyane n'ikindi gihe nta Imana izagura zindi turabahaye kaze Esperance nakoze cyane rero byinshi ntavuze mugabo nzogenda bivuga ko nzogenda ko nkwe mu Imana zondongora ubu niwe yambwiye ngo nzi numva iki nkwe mu Imana yambwiye kuko nakwiguza umutima wanje ndanabikunda navuga ngo ushinga intahe ngo ariko ariyemera ariko nkwe mu Imana yagumye ambwira genda ushinga intahe Imana yacu ni nziza mushishikare kugira abone mushishikare kugira partage na commentaire mushishikare kudusupportinga muri byose kugira ngo intahe zacu zigere kure cyane turabakunda kandi mubikora neza turabishimira nukuri mwama mubikora neza cyane Imana yo mwijuru ibaha umugisha amen